Amahoro y'Imana abane namwe bakunzi ba B-Info News mu bose mudukurikirana muri ahagiye hatandukanye. Mu nkundiye ndabaramutse ndabahe n'ikaze muri kino kiganiro cacu gatondo tugiye kuyaga kuri zino ngingo zikurira muri kino kiganiro. Turaza kuyaga kubijanye n'abasirikare bamaze kumenyekana bagera ku 200 bahitanywe n'ibitero vyabereye muri teritwari ya Masisi neza na neza muri Mushaki nk'uko amakuru yacu abandanya adushikira. Turaje tubabwire ikijanye n'urupfu basikare 200 b'igihugu cy'u Rwanda basize ubuzima muri iyo migwano yahabereye mu misi irenganye twagiye turababwira muri kino kiganiro, kandi turaza kubabwira ibijanye n'ibitero vy'ikikazi ca FARDC cyagavye mu birindiro bigiye bitandukanye biri ahagiye hatandukanye nko muri Irundu, Kakenke ndetse na Karingi muri teritwari ya Fizi. Neza neza hari birindiro vy'inyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda. Byose turaje tubabwira ukungene ibintu vyagenze muri rusange muri kino kiganiro, kandi turaza kuyaga kubijanye n'imigwano iri ku birometero 30 gusa werekeza mu gisagara ca Uvira, naho sahandi n'imigwano imaze imisi iri kirahuza coalition ya FARDC ndetse n'igisirikare ca cinyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda RDF nk'uko amakuru yacu abandanya adushikira muri kino kiganiro. Kandi umwanya n'udukundira turaza kuyaga tugaruka gato kubijanye n'urupfu rwa Aimable Karasira aheruka kugandagurwa na leta y'u Rwanda neza neza inkotanyi, aho mbere hari amakuru avuga neza yuko abo barabonye igandagurwa ry'ibone cyane abacunga gereza canke abacunga ibohero rya Mageregere nabo baba bafashe kubera ko byanka yuko amakuru ashobora kuja hanze bakavuga cyangwa bagahishura ibijanye n'urupfu rwa Aimable Karasira batazira Professeur Niga nk'uko amakuru yacu abandanya abivuga. Ikaze ni kari bose dukurikirana muri kino kiganiro, turaza kuhayagira vyinshi ndetse tunababwire n'ibindi mutarashobora kumenya kuri no munsi ndetse nahagiye hatandukanye nk'uko amakuru yacu abandanya abivuga. Ikaze ni kari bose dukurikirana, mekinga ashobora komeza kora subscribe hama tubandanye tubaha amakuru ndetse tubahe n'amafakte yerekana yuko ivyo tubaha ari cukora sikindi no kuma waramaze kwinjira ama group yacu WhatsApp. Tararinjira urashobora kutwandikira kuri iyo nimero ubona kuri screen hama tukagushiramwe atakibazo na kimwe nk'uko amakuru yacu tubandanya tuyabasangiza. Yes, nkuko bisanzwe muri kino ganiro turaza guteramana cyane mu mpera n'umusesanguza dasanzwe zo kumushiriramwo ikiganiro adusobanira ibijanye n'urupfu rwa Aimable Karasira, ndetse binavuga yuko aboba barabonye iganagwa ryiwe nabo baba bamaze gufata nk'uko amakuru yacu abandanya ayiva muri kino kiganiro. Kandi turaza kuvuga kuyaga n'uwahoze ari ambasaderi w'igihugu cy'u Rwanda muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yatawe muri yombi canke yafashwe anacibwa n'amande menshi cyane mu gihe yagirizwa gufata ku nguvu bari basanzwe bakorana muri ambasade y'igihugu cy'u Rwanda mu gihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ikaze ni kari bose dukurikirana Agent Cody the Black. Iyi ni B-Info News. Mu gatondo kw'igenekerezo rya 10 turaje kugira ngo tushobore kuyagira ivyaraye ku mirongo rugamba ndetse n'ivyazinduye nk'uko amakuru yacu abandanya abivuga. Amakuru tumaze kwegeranya ndetse y'ukuri anizewe nuko abasirikare b'igihugu cy'u Rwanda bagera ku 200 aribo baguye mu bicero vyabereye muri Mushaki, aho tumaze gutohoza neza twamaze kumenya neza yuko ari FARDC yagavye ibitero bikomeye cyane ku birindiro vy'inyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda muri Mushaki nk'uko amakuru yacu abandanya adushikira. Twababwiye yuko tutaramenya neza yuko ari FARDC yagavye ibitero, ahubwo ari inyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda zishobora kuba arizo zigavye kibitero kugira ngo zerekane neza yuko arizo ziko zirahohoterwa, kumbure ari FARDC iri kirahungabanya umutekano. Ariko amakuru tumaze kumenya nuko abagwanyi barenga 200 ya AFC M23 nibo bishwe n'ibitero vya drone neza neza imushaki nk'uko bivugwa n'umuforoma kazi, aho bavuze ati nibura abagwanyi 200 canke barenga ba M23 bikekwa ko bishwe n'ibitero vya drone vyabaye kuwa gatanu igerekezo rya 8 Rusama neza na neza muri Mushaki muri teritware ya Masisi ni muri Kivu y'Amajyaruguru.
nk'uko bivugwa n'umuforomokazi yafashije kuvura abakomeretse benshi nyuma y'ico gitero. Uwo muforomokazi yavuze ko yavuganye n'abakomeretse indwi bari barose ubufasha kwa muganga, maze avuga ko igisasu ca kabiri cyateguriwe inzu y'abamwe abagwanyi ba M23 hamwe n'abasirikare bakuru bamwe bo mu muhari w'inyeshamba z'u Rwanda AFC RDF M23. Yagize ati igisasu ca mbere nta basivile cyahitanye, igisasu ca kabiri cyaguye mu nzu y'umuntu yitwa Eric aho hari habereye inama y'abagwanyi ba M23 n'abasirikare bakuru babo. Muri iyo nzu harimo n'abasirikare gusa nta mwene gihugu yari asanzwe ari muri iyo nzu. Iyo nzu muca muyibona ni rya nzu muri ko murabona yagiye irerekanwa ku mbuga ngororamubiri, yerekana ngo neza ngo yuko hari abene gihugu bashoboye kurasigwamwo, ariko murumva neza mu byo bayazanye n'umuforomokazi bamwe mu bagwanyi b'ishamba z'igihugu cy'u Rwanda bavuze neza yuko atamunyagihugu yari asanzwe arimo, harimo abasirikare ndetse cyane abasirikare bakuru muhari we nyeshamba M23, bakanahishura neza yuko iyi nzu yari uwo bitwa Eric nk'uko amakuru yacu yagiye adutohoroza abivuga. Yongeye ko bamwe mu bakomeretse bajyanwe kuvurirwa mu gisagara cya Goma, mu gihe abandi benshi bavuga ko bishwe muri ico gitero nk'uko byavuzwe n'abakomeretse bariko baravugwa. Abasirikare barenga 200 b'igihugu cy'u Rwanda barahashize ubuzima ubwo nyene muri ico gitero bataramara kujanwa kuvuzwa ku bitaro. Ibi vyabaye inyuma y'inama yari yahamagajwe n'umuyobozi wa territoire ya Masisi yahuje abakuru b'intwaro n'abasirikare ba AFC M23 RDF hagati y'isaha 5 n'isaha 7 z'igice zo ku murango, neza na neza imushaki, agace kari nko ku birometero 50 uvuye neza na neza mu gisagara cya Goma. Inyuma y'inama abitavye bari batumiwe mu birori vyabereye kwarika ahavugwa nk'ahantu hakorerwa ubukerarugendo neza na neza muri territoire ya Masisi. Ahagana isaha 10:20 z'umuhingamo habaye ibitero bibiri vya drone vyakurikiranye hagati y'iminota nka 30, ariko gushika ubu nta rwego na rumwe ruravyitirira ivyo bitero vyateye aho inama yari yabereye hamwe no ku bworozi buri hafi y'isoko ya Mushaki. Amakuru ava muri ako karere avuga ko abasivile bashika 35 bakomerekejwe n'ibice by'ibisasu cyane abari ku isoko y'inka mu micungararo yaho byagoye, ariko rero nta rupfu rw'umusivile rwari bwemezwe n'amasoko yigenga yari aho ibintu byabereye. Naho bavuga ko hari abakomeretse cyane bajyanwe mu gisagara cya Goma kuvurirwa mu buryo bwihariye. Mu itangazo ryasohowe na ASM 23 uwo muhari wavuze yuko abantu 200 bapfuye muri ivyo bitero, ariko iyo mibare canke ivyo biharuro ntibiremezwa n'amasoko yigenga yo muri ako gace, aho bamwe bavuga ko bashobora kuba harimwo uguhindagura imibare y'abapfuye. Muri make muca mwibuka makuru twagiye turabashikiriza aho Corneille Nangaa wenyene muri press conference yakoze yemeje neza yuko hapfuye 200, ariko urusanzwe arongoye centre Mushaki yavuze yuko hakomeretse abasivile bagera kuri 30 bonyene. Muze turabire hamwe ibijyanye n'abasivile bagera kuri 30 bivuga yuko bahasize ubuzima, kubera ko ndibaza mu ntango ya kino kiganiro basiguye aba bari bakomeretse babwira umuforomokazi yatanze n'amakuru yuko igisasu ca mbere caje, reka ndabasubiriyemo kano ka verso ni hejuru cyane kubera ko mba nabiteguye. Uwo muforomokazi yavuganye n'abakoresha avuga ati ubufasha kwa muganga mu mbabaze ndiko ndarapura. Yavuze yuko igisasu ca mbere ntaba civile cyahitanye. Ivyo nivyo abakomeretse babwiye umuforomokazi, baca bongira bamubwira bati igisasu ca kabiri cyarashe ku nzu yari kiraberamo inama y'abasirikare b'igihugu cy'u Rwanda RDF M23 hamwe iyo nzu yari yibo bitwa Eric. Murumva neza abo bantu bavuye he barashwe.
abo bantu 30 mwumva bakomerekejwe barasiwe hehe, kandi aba bakomerekejwe n'ibisasu bashoboye kuvuga abatahitanywe navyo bashoboye kuvuga aho exactly ibisasu byashoboye kurasa. Kumure twababwiye yuko M23 ikimara kubona neza ko yashegeshwe yakubiswe irababara, yahise nayo igaba itegura igitero ikigaba mu bene gihugu. Ni naho bene gihugu bagera ku 70 ingahe bashoboye guca bakomerekera, ari nabo se urongoye centre ya Mushaki yemeza 5-5. Rero abariko baravuga yamuhe, abariko baravuga ibi nibi yuko FARDC yagavye ibitero mu bene gihugu, novuga yuko atamakuru bafite canke ivyo bariko baravuga batabizi, nkuko amakuru yacu abandanya vyerekana. Ndibaza ino nkuru nta makenga mu gifise kubijanye n'ibitero vyabaye muri Mushaki. Ivyabaye muri Mushaki nuko inyeshamba zimaze kubona ko zakubiswe, ziratakaza ibigwarije, zitakaza abasirikare batari bake, zahise zigaba igitero mu bene gihugu kugira ngo ntizisuzugurike, zibone ko zakubiswe, zagizwe itakataka, bavuge yuko FARDC hambavu yivye yagavye ibitero mu bene gihugu. Ariko siko kuri, ndibaza mwamaze kuba mudutahura mwebwe mwese mudukurikirana. Nta bitero FARDC yagavye mu bene gihugu, mes chers amis, mwebwe mudukurikirana. Ndazi yuko mvuga rimwe mukumva gatanu kubera ko mwamaze kutugirira icizere, ari nayo mpamvu tutazigira tubahindana nari mu kwashikiriza inkuru, tuzobabwira ukuri kugira ngo mushobore kumenya ukuri kuno kumeze. Ntituzobabwira amakuru y'inyuma kugira ngo tubanezereze, tuzobabwira amakuru y'ukuri kugira ngo mwumve yuko ibintu uko bihagaze, ndetse munasengere ivyo, kuko ndazi yuko iyo tubabwiye amakuru ari abafata umwanya kugira ngo basengere ibiriko biraba mu karere, kugira ngo intureka ntishobora rero kubayovya cyangwa kubahuvya ngo musengere ibintu bitari ivyo, kuko zoba dufatanije na Satani, zoba dufatanije n'umwasi, ndetse kwiragiza ibihuha by'ibinyoma. Rero niyo mpamvu tuzigera tubikorana rimwe, mutazigera na rimwe mutwumva muri ayo mabwa. Muri kino gano kandi mwumve yuko conclusion y'aka verse kamere mvuze nuko muri Mushaki abasirikare 20 y'u Rwanda bahasize ubuzima inyuma y'ibitero vya drone vya FARDC, nkuko amakuru yacu abandanya abivuga. Ayandi makuru no babwira muri kano kanya imbere yuko ndababwira ibijanye n'ivyo muri Sange, ibi ku birometero 30 gusa na Masisi. Turaje tubibabwire uko ibintu vyifashe. Namakuru ava mu biganiro avuga yuko Amerika iherutse gutegeka urunani rw'inyeshamba AFC M23 kuva mu bice byose bimwe imbere yuko ibiganiro bisubira gutangura. Ndavuga ibiganiro bya Washington, ni kuvuga ko bategerezwa kuva mu gisagara ca Sange gushika muri Kamanyora imbere yuko ibiganiro hagati ya Kinshasa n'urunani rw'inyeshamba z'u Rwanda M23 RDF AFC bisubira gutangura. Iri niryo tegeko ryatanzwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika yuko imbere yuko ibiganiro ubu bivyo nta byo kuvuga ngo tugiye mu biganiro ngo ndacafisa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yo yavuze yuko bategerezwa kuja mu biganiro mu gihe bazoba bamaze gutunganya ivyo byose bisabwa canke bikenewe, nkuko amakuru yacu abandanya abivuga. Abene gihugu ba Kongo batanguye gusaba President Tshisekedi guhindura ibwirizo shingiro ry'ico gihugu. N'ibintu novuga yuko bisa n'ivyateje impagarara cyangwa vyateje uruhagarara muri Kongo, aho bahamagarira bene igihugu ba Kongo yuko Tshisekedi yohindura ibwizwa shingira, kongera kitoza manda igira 3, kuko barabona neza yuko ari washobora kurangiza bino bibazo. Mu gihe yohasiga undi mu president vyomugora cyane kugira ngo ashobore kuba responsable w'ibibazo biriko biraba mu buseruko bw'igihugu ca Kongo. Tubibutse yuko President Tshisekedi aheruka gutangaza ko abene gihugu nibabimusaba ko yohindura ibwizwa shingiro ko azobumvira, hanyuma ace aronka uburenganzira bwo kwitoreza manda igira 3. Vyabaye ibi vyabaye mukibivuga abene gihugu bakora bisaba. Tshisekedi yari yavuze yuko mu gihe n'ibyo bazobimusaba azoshahidwe ibwizwa shingiro yitoze manda igira 3, none ngo ibi birabaye. Ndibaza Tshisekedi nta mpamvu yo kubiruguya cyangwa gusarara, kumbure abene gihugu barabona akamaro kiwe, baranabona amarira y'abakongomani, nibo bari ko baramwisabira kwitoza cyangwa guhindura manda igira 3, manda guhindura ibwirizwa shingiro kugira ngo Tshisekedi ashobore kwitoreza manda igira 3. Ayandi makuru dufise yizewe atarakora hasi ni vyabereye ngaha muri territoire ya Mwenga, aho urusasu rugikomeye cyane, amabomba n'amabombe, amasoro n'amasoro ku mirongo y'urugamba. Hari kuva isaha imwe z'agatondo aho habereye
imigwano ikomeye cyane aha ni muri Mwenga ndiko ndababwira kuva isaha imwe ya gatondo habereye imigwano ikomeye cyane hagati ya Wazalendo ndetse n'inyeshamba za AFC Ventura RDF muri teritwari ya Mwenga ni muri groupe mabitwa Kigogo ahitwa muri Kasika Muhuzi Axis Muhuzi Axis aya mazina yo ngaha muri Kongo aragoye muze muratwihanganira nkuko amakuru atari make ava muri ako karere bivuga Wazalendo AFC Ventura bose batakaje cyane ku mpande zose kubera ko byabonetse cyane yuko ari migwano yarimo inguvu nyinshi yatumye ku mpande zose atanumwe yari kararasa amashaza bakoresheje inguvu nyinshi maze baratakaza ku mpande zose nkuko amakuru yacu abandanya adushikira kubera ku masaha y'umugoroba ntitwamenye uko ngaha muri Mwenga ibintu byakomeje kumera nyama byakomeje kuyangara ntavyo twamenye ariko kuri kwavyo ku munsi kuri uno munsi urenzo rya 10 turaza ngoma nibaze ko nkireje kubera ko ubu turi igihe cy'isaha 9 z'ijoro n'umunota umwe rero ngo ngoma nibaze ko nkiri ejo ariko ntabwo nkireje umugabo ikigano kirabashika ko isaha 12 z'agatondo kubaza kuja gusenga bazogenda kukiravye bose ndabizi yuko ayo masaha mutaba muraja guhimbaza Imana rero ngo ku mpande zose batakaje ngaha muri Mwenga y'aba Wazalendo ndetse na M23 batakaje ntwashoboye kumenya abashoboye kugira reisite ariko turaza kugerageza kumenya ukuri nyamba hari abagize akaisite bavuzwe nyamba atari reisite yahabaye navyo tubivuge nkuko twama tubibakorana kubaha amakuru yose ataho duhengame cyangwa ataho tubogamiye imbere yuko tubabwira ibijanye n'ivyo muri Minembwe reka manze ndabibwiriye kabisa ibijanye n'uwahoze ari ambasaderi w'igihugu cy'u Rwanda muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika uwahoze aserukira igihugu cy'u Rwanda muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ambasaderi Eugene Richard Gasana yagirijwe na sentare Manhattan muri Leta ya New York icaha cyo gufata ku nguvu iyo sentare yagirije ko imutegeka guha indishi y'akababaro uwo yafashe ku nguvu amahera angana n'imiliyoni 5 z'amadolari murumva neza yuko ari miliyari 30 z'amarundi ayo mahera akaba ari menshi cyane ndetse akaba tutaramenya icoba cyatumye uno mu ambasaderi w'u Rwanda muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika acibwa ayo mande mu gihe tuba tuzi neza yuko amande nkayo aramande menshi cyane bashobora kuyaca bagambaniye igihugu abakoze ibyaha ndenga kamere ariko gufata ku nguvu canke kuryamana kugahato no musanzwe mukorana si umwana ahubwo reka tuhoze ibi bintu birashobora kuba birimo akagambane kuko haravuga yuko hari ivyo tahuriza hamwe na leta y'u Rwanda ibi birashobora kuba byabayemo akagambane ndetse bakamugambana ngo yafashe ku nguvu kugira ngo ashobore kunenwa na bose muri kino kiganiro kandi nababwiye ko ndababwira muri Minembwe aho FARDC drone zayo ziriwe mu birere zicurangiza muri Minembwe mu gace bitwa Irundu Kakenke ndetse na Karingi ubu buce ibintu byakomeye cyane ku buryo abasikere b'u Rwanda batari baki bamaze kuva mu birindiro kubera ko bamaze kubona neza ko FARDC itigera ibaha n'umwanya wo gutora ibuye atagahengwe na gatoyi yigera ibaha rero byatumye abasikare b'u Rwanda bava mu birindiro maze bagahunga mu bice bitariko biraberamo imigwano ariko mwumve yuko inyeshamba z'u Rwanda zari muri bino birindiro ibintu byazibanye bibi cyane nkuko twakomeje kubatoza rero ngomba kubaramica wabwira byinshi umwanya no gusenga reka nabashiriremwo ino video isigura ibijanye n'urupfu rwa Aimable Karasira hama tubandanye tubatohereza andi makuru abaja gusenga mu dusengere mu mirimo igiye itandukanye tubifurije kugira amahirwe meza kuroranirwa amagara meza byose turabibifurije nkuko Imana yami bidukorera rero mukurikirana ino video y'umuhinga w'umunyarwanda turaza kongera mu bindi biganiro bye bye bahanuye indege mu ndege harimo iki muri iyo ndege harimo iki nuko ibihe bihinduka vuba bigenda bihinduka vuba ibihe byahindutse vuba ntabwo ntitwashoboye gukora ibihagije umuntu ajya kubamareramo rwose umujinya bakajyana bakagira icyo bajyana bavanye mu Rwanda
n'abariya bandi baducitse bakambuka ubu bakaba bagaruka tukabakira neza tukabasubiza mu kongera kuba mu banyarwanda. Ikijya kimbabaza ntabwo twabonye umwanya wo nyuma yaho gatoya His Excellence araza. His Excellence aje arantumiza kugira ngo mbe EDDK we umufisi muri hafi kuri buri kintu cyose. His Excellence yatanze amabwiriza muri training ya RDF, kandi Kamana ni chief icyo avuze gihinduka itegeko. Yaravuze ngo ndashaka RDF kuba trained kuba a killing machine, aho iciye ntagire igisigara. Niyo training rero tubona, niyo training tubaha. So bari better than we are, ku buryo nta n'impungenge dufite about the next generation. Ndaza kubabwiramo stories zimwe na zimwe, nubwo turi benshi cyane ariko ngira ngo biraguma hano wenda ntibizajya bijya hanze. Ubwo ntabwo twigeze twibaza ariko turakorera ndi urasenya urica hanyuma uzabibazwa ninde, ingaruka ibiyande, ariko tukajyaho gusa ugasa n'uhumirije ugashyira igitambaro ku maso tukagenda. Inkotanyi zifata igihugu bavuze ngo zije ngo twari dupfutse amashashi mu maso ngo abantu babaye ku bwa Habyarimana, ariko uyu munsi none aba n'ishashi nibuze hari ukuntu hazamo ibicezi. Ubu ngiye mbona nibuze barafashe uruhu rw'inka akaba ari ko batwandika mu maso. Leta ni umubyeyi ari kureka umwana amapyisi. Igihugu cy'u Rwanda nta mategeko kigira. Mwashimiye inkotanyi, tujye duhora tuzishimira twese kandi iteka ntibizarorera. Inkotanyi nazo zizabuhoraho nk'Imana, tuzahora tuzishima iteka, niko bimeze. Ikintu badutinyiraho ni iki? Twe tuzi uburenganzira bwa muntu. Hari abantu b'abagenti badashobora kwemera ibyo bintu. Nicyo kibazo bagiye ngo twebwe urubyiruko tujye mu myanya politike. Nta muturage wazongera gusengerwa inzu, nta muntu wazongera kwirukankana umukarasi, nta muntu wazongera kwicuburiza ibintu byose muzanga yabizambije. Ku ipeti rya Sergeant ngo ni senior guard, uyu mugabo nawe bamaze kumuboha. Aya makuru nkuhaye ntago ari ubusesenguzi, ntago mbese menya ngo ni amakuru nakuye ahantu hizewe. Ubwo mu minsi mike mu kwezi kumwe abiri nimwumva ngo uyu wungirije aba bose icyo bahuriraho nuko ibyo kuvuga ngo yanze gute, kugeza ubwo babonye neza umugabo agiye kubasohokana bagahita bakora igikorwa nka kiriya. Abantu babimenye hazabitegereje bamaze orede no kumuvugishaho, bamwiboneye kakomeye ari umusore, ariko bakavuga ati aducitse twabivuga ngo iki, nitwe twagenda mu cyimbo cye bikorera ku karubanda brise biko twarabibona. Abantu baramwumva agongereye, no kuvuga ngo abangaba nicyo bazize. Nge nitumwami Gisaka, reka nze kugaruka mu kanya. Yes, ndasuje kandi mvaye ikaze, ndaje ku nkuru ikomeye irebana na ikomeje kuzunguza. Nyamara uyu mugabo yarababwiye ati amaraso yanjye azabatera umwaku, ndetse bahereye kuri abangaba ariko bazakomeza nk'uko yabivuze. Buriya akanwa k'umuntu nk'uriya karavuma karanarema, buriya koko n'ibyana byabo bizapfa bitonyoka nk'uko yabivuze. Ngewe nje kukubwira amakuru y'ibiri kubera muri gereza ya Mageragere indani. Nshimira umuvandimwe wanshiyarenze aya makuru, ndagushimiye kandi Imana iguha umugisha. Nge narababwiye ni hano ngewe niba ndi itafari, hari undi ni umusumari, undi ni amabati, undi ni sima, undi ni umucanga, undi ni amazi, undi ni ibuye, undi buri kimwe cyose, undi ni inyundo, undi mbese mu buryo bwose buri wese kuri uru rugamba rwo kujegeza inkotanyi aho ahagaraye mu mwanya we nahagarayemo neza, kandi mukomere, tugiye gutsinda. Ndagira ngo rero nkubwire umuvandimwe amakuru angejejeho kandi yo kwizerwa, kuko ni amakuru
ahura neza na yari yaje ku ikubitiro, ni ukuvuga ngo duke, niba utarabonye ibyo biganiro nakoze wasubirayo ukabireba, dukeya nari namaje guhabwa n'uriya mu Mbarushimana Ernest, ni ukuvuga ni umucungagereza wishwe ubwo Karasira nawe yamaraga kwicwa. Ni ukuvuga ngo birahura neza, nubwo atari yampaye detaye, ariko iyo ngiye ndeba utuntu yari yamaze kumbwiraho, nkareba n'aya makuru mfite hano ngiye kukugezaho, ndeba nkasanga neza birahura. Ati bimeze bite rero? Ni ukuvuga ndagira ngo mumenyeshe ko hamaze gufungwa abantu bagera mu 8, ariko nje kukubwiramo abantu bane nibo nabashije kwakira amakuru yabo. Ni ukuvuga ngo imyanya bari bariho, hanyuma ariko hakaba harimo umwe, uyu umuyobozi wungirije w'iriya gereza ko nawe ari gukorwaho iperereza, ariko abandi bamaze kubaboha. Hanyuma rero ndagushimiye wowe, uruhare rwawe ni uruhe? Niba ari ukudukurikira ni uruhare rwiza, turagushimira, ariko kanda kuri like kuri iki kiganiro kugira ngo uruhare rwawe rube rwuzuye neza mu buhirimbanyi bwacu. Ndakubwiye ni ntujya gushyigikira Nzovu ukajya gushyigikira Kanyombya cyangwa se ukajya gushyigikira Scovia, jya wibuka yuko hari abandi bari guhimbana hano, ubuzima bwabo babushese ku buryo isaha n'umunota Dede nawe yaza agakurura amakoti gutya akabashyize hariya afashe gutya bikaba birarangiye. Rero mujye murekonesa aka kazi dukora. Hanyuma rero ukarekonesa kandi iyo like, iyandikishe subscribe, inkuru n'ibiganiro by'impirimbanyi sinange gusa, ijya umenya ngo ibyo ni ibiganiro ugomba gusharinga cyangwa se ukabyumva, nicyo tugusaba nta kindi. Hanyuma rero ndagira ngo ariko aba bantu bakomeje kwicamo, ndetse ku buryo n'umwana w'igitambambuga ushyira mu gaciro atari wa mwana wumva ko papa we ngo nta kosa ajya agira, rwose ari umumarayika pe. Ni ukuvuga ngo uwo ari wese ushyira mu gaciro arabibona, kuko baraje batubwiye ngo yari amaze ngo kunywa imiti ngako kanya ngaba ngako kanya ngo yari yamaze ngo kunywa myinshi, hanyuma ngo bahita bamufata, kandi mu kanya ngo bamuhozagaho ijisho. None se ko niba ari imiti ko yayinyweye areba, ariko njye nakubwiye yuko bamukubise udufuni hariya muri gereza, ambulance bamujyanye umuntu yahwereye. Ni ukuvuga ngo bamujyanye yahwereye, ntabwo bavuga ngo bagiye kureba ko hari ikintu bamufasha. Byari byamaze kurangira gutya. Uriya mugabo ndetse ni naho bishingira kuri aba bantu ngiye kukugezaho imyanya bari barimo. Mbwiye nk'uyu muyobozi wungirije wageza ko we ari gukorwaho iperereza, ndetse yakorwaho iperereza yagira we, kuko ari umuntu usanzwe uzwi mu itangazamakuru, yitabira amanama agiye atandukanye kugira ngo bahishe ibimenyetso byari burenzeho nk'ukwezi, amezi 2, 3, 4, nujya kumva wumve ngo baramuhinduye. Umuhindura rero baramujyana ahantu atavugwa ngo yahawe indi mirimo, ariko baraba bagiye kumucura, kuko iyi misiyo nakubwiye ko bagombaga kuyikora mu minsi 2 yari yabaje. Ariko umugabo yarabananiye. Njye nakubwiye Mbarushimana ko yambwiye amakuru ko yabananiye muri iyo minsi 2, ntiyaryamaga, ntiyagiri mbese yarabananiye, kuko yavuga ati ndazizi. Hanyuma barangije ngo bamubonye ngo mu mbuga ngo iyo miti nese wenda iyo bambwa ngo ni urushinge babise benjegita ni umuti benjegise mu maraso, bigenda ako kanya ngo ahita urumva, ariko ngo ni umuti. Ibaza umuti kugira ngo uzajye kuba digested bitwara igihe kingana iki? Uwo muntu ngo wari uri aho mu kibuga bari kureba. Hanyuma kandi ikindi aratubwira ngo, ni ukuvuga ngo ndavuga utubwira ni wa wundi ngo ni Hirari Sengabo, niba ari Sengo simbizi, aravuga ngo uyu munyakwigendera Karasira ngo
ngo yari yamaze, ngo bari bamusezeye ngo byarangiye, urumva, ngo bari bamusezereye byarangiye, ngo yewe ngo yamaze ngo no kwambara ngo imyenda isanzwe ya gisivili rwose, ngo mbese ngo ngo yari yagiye yanasohotse, ngo yagiye ngo hanze aho ngo niho abantu bacu baje kumubona. Ariko ukibaza ko umuntu yari yasinye kuva uwo munsi, kuva aho yashyiriyeho umukono urumva kuri iyo nyandiko, aho yagiye aca mu bo hasi asinyisha nko kwa Mudugudu, niba ariko nabigereranya, aca kwa Mudugudu, aca kwa kanaka inzego zo muri prison, azamuka kurinda bamubwira ati ngaho sohoka, bongere barongera bakingaho, aragenda. Ko byari byarangiye, bamukurikiranye mu biki ko niyaza kugira ikibazo bitari bikiri mu ntoki zabo, ntabwo byari bikiri mu nshingano zabo, ahubwo ni hahandi bacanganyukiwe. Hamwe nkubwira ngo n'uriya Maître Bikotwa yarumiwe. Buriya igihe nicyo mucamanza mwiza. Ati kubera iki mvuze iri jambo, uyu mugabo igihe azaba atakiri muri iki gihugu, no kuvuga ngo nawe ameze nk'abandi bose nyine bagiye bakorana n'inkotanyi, cyangwa se ntibaba arizo, ntibaba bafatanyije mu mugambi umwe, simbizi, nkumva, ariko akaba akorera aho nyine nk'uko abandi hano imbere mu gihugu bakora, barwaza bikagera aho bikanga bakajya hanze. Nawe azatubwira yuko yabyiboneye n'amaso ye. Hanyuma birangije rero, ngo kuki urwego rwo hanze bavuga ati ni polisi, se ni abamotari nka kwa kundi babivuga ngo ni abamotari, kuko byari byamaze kuva mu ntoki zabo. Yewe ngira ngo niyo baba ari uwo basubikiye igihano, bindi ngo ni imbabazi za perezida, baba bagikomeza kukugendaho, ngo hari ibyo ugomba kubahiriza, pfa kuba warekuwe nabwo nubwo uba ukiri mu ntoki zabo, ariko aho byagira ishinga bavuga ati n'ubundi aracyafunzwe nubwo afungishe ku jisho, hari ibyo agomba kubahiriza. Ariko uyu we igihano cyari cyarangiye, none bakomeje kumukurikirana ku buryo bajya gukavaringa n'ibyo hanze. Neze ko yari yabaye umuntu usanzwe nkatwe twese. Ubu niyo hagira umumotari ugwa aho ngaho, nawe ni gereza, inzego za gereza nizo zaribwe telefone, hanyuma zikaba ari nazo zitangaza ibyo ngibyo, ni ukwicamo. Hanyuma rero reka njye nkubwire yuko ubwo nemaze kukubwira uyu wungirije umuyobozi wa ririya bagiro rya Mageragere rya Nyarugenge. Hanyuma ariko ndagira ngo nkubwire ngo na wing commander, no kuvuga ngo uyu nguyu wagombaga gushyira mu bikorwa, no kuvuga ngo yari ayoboye igice, kuvuga ngo no ashinzwe ama operation muri wing y'abagabo kandi y'abagore, no kuvuga ngo wagenzuraga mu abagabo muri iriya gereza. No kuvuga ngo uyu niwe wagombaga gushyira mu bikorwa iki gihano, atari we wenyine, wari bugereho bwa nyuma, nawe ndaza kumukubwira hano. Ariko uyu nguyu ngo yabigizemo uburangare, kubera yuko nk'uyu assistant undi uwitwa ngo ni inspector no kuvuga ngo ni shift commander, kuvuga ngo bagombaga kumuhotora mu majoro cyane cyane, niho byari bikaze. Ngenganira n'uriya mu Kabo Mbarushimana nyakwigendera, Imana imuhiruko ridashira, mu majoro niho byabaga bikaze. Karasira niho yarwanaga urugamba rw'injyana, bukira bugacya, akavuga ati kugeza ku munsi wa nyuma aho yatekerezaga yuko biciyemo noneho havuye. Noneho rero ubwo uyu nguyu wagombaga ngo ni wing commander, nawe biramunaniye. Ubwo uyu nguyu bamaze kumugira gutyo, barangije uwitwa ngo ni inspector, no kuvuga ngo ni shift commander, uyu nawe ni gutya. Hanyuma
assistant we ngo bahise no kuvuga ngo ni assistant inspector we ntago yatinzeyo bahise bamurekura uyu ngo ni assistant kuko wari ubyibereyemo neza hano hasi wagombaga mbese Karasiri yaza kubonana n'umuntu bakaganira yari bivuga ati nkuko yatubwiye amakuru yo kuntu bamwegereje cya Kazungu kinamunige na mbere hose ariko so wagize ngo uriya mugabo ibyo yavugaga nyine bagiye banigerageza na kera kose ariko akaza mu rukiko akavuga ati n'ubundi napfuye mpagaze turankangisha kunyica nta kibazo. Hanyuma ubwo undi mugabo kuvuga ngo nuwari uri ku ipeti rya sergeant ngo ni senior guard, uyu mugabo nawe bamaze kumuboha. Aya makuru muhaye ntago ari ubusesenguzi, ntago mbese menya ngo ni amakuru nakuye ahantu hizewe. Ubwo mu minsi mike mu kwezi kumwe abiri nimwumva ngo uyu wungirije ririya bohero kuvuga ngo aba bose icyo bahuriraho nuko ibyo kuvuga ngo yanze gute, kugeza ubwo babonye neza umugabo agiye kubasohokana bagahita bakora igikorwa nka kiriya, abantu babimenye hanze bitegereje bamaze orede no kumuvugisha aho bamwiboneye kakomeye ari umusore, ariko bakavuga ati na aducitse twabivuga ngo iki, nitwe twagenda mu cyimbo cye abikorera ku karubanda brise biko twarabibona abantu baramwumva agongereye, no kuvuga ngo abangaba nicyo bazize. Nge nitwa Umwami Gisaka, reka nze kugaruka mu kanwa.